abakenyezi kenshi nibo bari inyuma, nibo bakubura ivyumba, nibo basasa ivyo vyumba, nibo bari mu gikoni, nibo musanga mu mahoteli no mu ma restaurant aribo bagaburira. Project that will help build a richer, better and inclusive hospitality sector in sub-Saharan Africa, and to be precise, in East Africa, our home. Hariho benshi bashobora kuba bafise amabanga akomakomeye y'ubuyobozi, jeho nashobora kugeza naragerageje guteza imbere abaco gisata. Si gusa abakora mu mahoteli canke bafise agence yabo yo kugira amatike y'indege, hariho n'abandi benshi tutabona bari inyuma. Abo bari inyuma rero usanga bakeneye kwiteza imbere mu mashuri, kuko ubumenyi nico gikorwa ca mbere. Haba mu myaka iheze irenga imyaka 6 hari ishuri yigisha uwo mwuga, nkorana nabo kandi ngerageza gufasha abakenyezi n'abakobwa bakiri bato kugira ngo tuzoronke ejo badusimbura bagakora ku kazi. Urara runini sikwera gusa ubona abatwara amahoteli abari abagabo benshi, abagore tubase natwe uruhara rwacu. Mvuye no mu mahoteli nkaja n'ahandi, uraza ama agencies atanga amatike, kenshi usanga abagore bari inyuma yavyo kandi ari business bakoramwo kanini zabo, bagateza imbere imiryango yabo, bagateza imbere aho bavuka nabo babana. Gisata rero c'ingenzi si c'abagabo gusa, n'abagore turafisemwo uruhara runini. Ko dukora mu kazi karyoshe, kuko benshi bamara imyaka bakora kugira ngo bashobore kugenda mu ma holiday cyangwa mu ma vacances meza. Twe niwo mwuga wacu, niwo dukoreramo. Rero iyo ushizemwo ishaka mu byo ukora kandi ukabishiramo umutima, ukibwira yuko ico ushaka gukora ugikora neza kuruta igihe cyose, nta mpamvu n'igituma umuntu atobishikako. Rero novuga ko ibanga ryanje ari iryo, naryo ndahejeje kubibwira bose kandi twese turarizi.